Itangazo kuri wewe ubuza amahoro n'umunezero. Mukunzi ubuza amahoro n'umunezero, ndagufitiye inkuru nziza uyu munsi. Ushobora kuba uri ahantu wataye ivyizigiro, wihebuye, wiganyira cyane. Nagenda gusaba ukurikirana inkuru y'umunezero n'amahoro muri kano kanya. Dusome ubutumwa bwiza bwanditswe mu cete Pawulo yandikiye ab'Ifilipi 4 ku murongo wa 4, haravuga ngo mwabe munezererwa mu mwami wacu. Ndabivuze kugira kabiri, ni munezerwe. Ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose. Ntihagire ico mwiganyira, ariko ibyo mugomba mubimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu muri Kristo Yesu. Ayo majambo n'amajambo yo guhumuriza umuntu wese abuze umunezero. Nawe ushobora kuba umuze umunezero mu buryo butandukanye. Naho bigeziyo, naho ubuze umunezero, hari wundi muntu agufitiye urukundo, agufitiye impuhwe, akwitayeho naho utamuzi cyangwa nawe wamuzi wamwibagiye. Uwo ni Yesu Kristo atanga amahoro n'umunezero atagiciro cyangwa atamafaranga utanze. Ushobora kuba wabujijwe umunezero nuko hari umuntu yaguhemukiye mu buzima bwawe, canke hari ibyaha wakoze utabishaka cyangwa utabiteguye, canke hari ibyaha ukora wabuze ingene bivamo, canke naho waraboshwe uja mu mpimbu, uja mu ibohero utazi ico uhowe, canke naho ukizi. Yesu n'umunyembabazi. Ivyo vyose, hariho n'ibindi bishobora kuba bikubujije umunezero. Ivyo vyose nagenda kumenyesha yuko Yesu uwo tukubwira arabishoboye, ashobora gutanga amahoro umwanya wose. Nagenda gusabe rero ukora iki kintu, uno mwimenyerezo ukore unezerewe, ugerageze usenga Imana, uvuga uti Imana ndagusavye umpa amahoro, umpa umunezero natakaje, ntumva nipfuza, nawe urondeye henshi sinawuronse. Niwabona haje amosozi, ureke amoso aseseke. Hanyuma inyuma yaho urashobora kumva haje ibyaha byinshi wibutse wakoze cyangwa ugenderamo, uvuga uti Mana ndasavye ngirira imbabazi, sinzosubira. Ushobora kwibuka umwe canke benshi mu bantu bakujije umunezero canke amahoro mu buzima bwawe. Tera intambuko winanate naho bigoye, uvuga uti naka ndamuhariye, umuvuga izina. Naka ndamuhariye, umuvuga izina. Ugerageze naho bigoye, umengo ntuharire. Ntiwiyumvire ngo ntiyasabye imbabazi, oya. Gerageza mugenzi, gerageza uharire. Biri mu bintu bituma uronka umunezero n'amahoro mu buzima bwawe. Hanyuma rero niwumva iyo ntambuko uteye, ukumva abantu bose bakujije amahoro, bakujije umunezero mu buzima bwawe, ukumva urabahariye neza bivuye ku mutima, hari ikintu tuza kumva inyuma yaho, umunezero uza kwisuka nk'amazi mu bugingo bwawe, ucuza gushima Imana. Nuko rero niwabona ko dukwiye kuguma tuvugana inyuma y'iki kiganiro, nitwa Ndayize Pardon, ndi pasiteri Makamba, ndi ku nimero 669 190 340 79 99 8 ubusa 1. Yesu aguhezagire. Turangiza tugusengera. Mana yo mwijuru, turasenga uyu mwene data ashobora kuba yarondeye amahoro mu buryo bwinshi, ashobora kuba yarondeye umunezero mu buryo bwinshi, ashobora kuba yatanze ibyo byinshi kugira ngo amahoro n'umunezero ntibyashobotse. Ndamusengeye kugira ngo wongere umwiteho, wongere umurabe, umusanga ahari, umuhumurize, aronke amahoro mu mutima. Urakoze, turagushimiye ko uvyumvise, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.